ntibari kure yacu uyu mubiri isi na satani mbega umuntu akiri mw'isi n'abakirimo n'amara ibyo wewe mbega urabitahura kandi abasize u Rwanda ntibari kure yacu uyu mubiri isi na satani Mwami Yesu Mwami Yesu urazokwa mufasha Mwami Yesu urazokwa mushoboza urazoma guterama teramiro ubugingo niwagaruka uzosange niteguye Mwami Yesu Mwami Yesu urazokwa mufasha Mwami Yesu urazokwa mushoboza urazoma guterama teramiro ubugingo niwagaruka uzosange niteguye uratubesha ukatwereka ko tuguwe neza tukibagira kumeze nk'ishugwe ritamirana ejo rikuma iyi si nayo iratubesha ikatwereka ibisayangana amazu meza imodoka nziza bikaduma amaso yacu tukibagira kizo zingwa itabwe mu kiyaga c'umuriro Satani nawe araturyosha kuko ari wese w'ibinyoma azi neza ko impera n'imperuka azotabwa mu kiyaga c'umuriro uyu mubiri uratubesha ukatwereka ko tuguwe neza tukibagira kumeze nk'ishugwe ritamirana ejo rikuma iyi si nayo iratubesha ikatwereka ibisayangana amazu meza imodoka nziza bikaduma amaso yacu tukibagira izo zingwa zitabwe mu kiyaga c'umuriro Satani nawe araturyosha kuko ari wese w'ibinyoma azi neza ko impera n'imperuka azotabwa mu kiyaga c'umuriro Mwami Yesu Mwami Yesu urazokwa mufasha Mwami Yesu urazokwa mushoboza urazoma guterama teramiro ubugingo niwagaruka uzosange niteguye Mwami Yesu Mwami Yesu urazokwa mufasha Mwami Yesu urazokwa mushoboza urazoma guterama teramiro ubugingo niwagaruka uzosange niteguye niwagaruka uzosange niteguye uje gutora umugeni yetu niwagaruka uzosange niteguye
Yesu urazokwa urazoma Yesu urazokwa guterama teramira ubugingo niwagaruka uzosange niteguye